uyu munsi rero tugiye ntitwiga ino munsi turibukanya hanyuma tugira ico tubajije nimba hari uwatahanye ikibazo araho ufise amakenga akangonongono ivyo ntashoboye gusigura neza canke ivyo utemeranya natwe kuko birashoboka yuko hashobora kuba hariho ivyo twigishije hano ukavuga ati ibi bintu n'ububeshi n'uburenganzira bwawe iyo umwigisha yigishije amenya neza ko abo yigishije banamukurikiranye igihe bagize ibibazo. Hari igihe umwarimu yigisha ukabura naho ubaza ukabona inshaca gusa nturonke n'ikibazo. Kuronka ikibazo ni intambwe imwe yerekana ko wakurikiye. Imana ishimwe cyane. Mu byo twize rero twarashoboye kurabira hamwe itandukaniro ry'idini n'ishengero. Ndavuga ku idini n'ishengero dini kuko idini ubwaryo turumva hari ahandi hantu abantu basengera batita ngo idini batita ishengero nko ku musigiti ntibavuga ngo ngiye ku ishengero bavuga ngiye ku musigiti. aba Buddhiste bavuga bati ngiye ku ngoro bazita ingoro kumbure temple Shaolin abaravye gasobanuye murabizi byo bita Shaolin temple bintu nk'ivyo bazita ingoro ariko hari n'ibindi byanditse ko ngo amashengero cyangwa eglise naka ariko ari dini ryambaye ishati yitwa ishengero ariko ari dini gibereye ngaho rero niryo nise ishengero dini. Nukuvuga turavuga idini n'ishengero dini twarabivuze. Icambere kibiranga nuko idini ari abantu bakoranijwe no gukora ibikorwa imico imigenzo ngo Imana ibemere. Ikibakoranije gusa n'uburyo bashoboye guhishurirwa Imana kumbure hanyuma bakabishira mu migenzo. Imana yacu yemera ibi tuzokora ibi tuzoyigirira ibi ukoze ibi Imana irakwemera utabikoze Imana ntikwemera wambaye uko Imana irakwemera wambaye kuri Imana ntikwemera utambutse gutya Imana irakwemera udatambutse gutya Imana ntishobora kukwemera utegerezwa gutanga ibimazi icacumi n'ibindi utabikoze ijoro uzumva mu radio ariko donc ibintu nk'ivyo n'ibikorwa ni ensemble y'ibikorwa imigenzo imico inyambaro inyifato uburyo bwo gusenga idini usanga rimwe na rimwe banavuga bati Imana yacu irateye ubwoba. Usanga buzuye ubwoba cyane ku Mana ku buryo n'ibikorwa byose usanga bakora babikoreshwa n'ubwoba kubera yuko iyo bagwaye bumva ko hari aho bakoze nabi Imana ibahanye. Iyo bamerewe neza bumva ko banezereje Imana. Mu idini niko biba bimeze. Ica kabiri itandukaniro ku ishengero naho tubona ko ishengero ni abakristo abakijijwe umuryango bwite w'Imana umugeni n'umubiri wa Kristo. Iri niryo shengero. Ishengero s'abantu bakoranijwe n'imico n'imigenzo nk'uko idini bimeze ngo dukore ku Imana itwemere dukore ko Imana itwemere ahubwo ishengero n'abantu bakoranijwe cyambere kuko ari abakristo ari abantu bizeye Yesu. Ubundi bwo hano mu ishengero nta muntu numwe tutari shuwa ko yizeye Yesu yategerezwa kuba hicaye kubera yuko turabira karorero ku ishengero rya mbere ry'intumwa. Ishengero ry'intumwa ntibyari byoroshe yuko bakoranira hamwe. Ni naco gituma baragenda bagiye kuvuga ico Yesu yakoze mu madini mu ngoro z'amadini no mu mabarabara mu masoko bakagenda bakavuga ubutumwa bwiza. Hanyuma bahejeje kubuvuga abemeye kwifatanya nabo abemeye kubakurikira bagaca babazana aho basanzwe bakoranira mwishengero canke mu nzu y'abera mwikoraniro ry'abera
hategerezwa kuba abantu twemezwa neza yuko twababwiye ubutumwa, bakemeranya n'ivyo twizera, bakaba barizeye Yesu Kristo. Niko vyari bimeze mu ishengero rya mbere ry'intumwa. No kuvuga rero ishengero n'abantu bakoranije kuko ari abakristo, kuko bakijijwe, kuko ari umuryango bwite w'Imana, kuko ari umugeni, kuko kandi ari n'umubiri wa Kristo. Iryo ni ryo shengero. Sabantu bashaka kunezereza Imana muri ubu buryo canke ubundi, ahubwo n'abantu cambere kibakoranije nuko bazi ko bakowe amaraso y'igiciro n'umubiri. Imana irabaraba ikavuga ngo uru n'urugingo rumwe rw'umubiri wanje, uyu n'umuryango wanje. Haleluya. Ica kabiri ku idini canke ishengero dini, imico n'imitegekere bifise agaciro gusumba ivyanditswe vyera. Mu idini, idini baba bafise urutonde rurerure rw'ivyo bizera n'ivyo bemera, n'ingene bakorera Imana, n'ingene utegerezwa kumera, kandi ugiye kubishushoza neza muri ivyo bintu vy'idini usanga kenshi binyuranya n'iki jambo ry'Imana rivuga. Wanabibaza, wanagira ngo ubaze ikibazo bakakubwira ati iri shengero ryacu kuniko ryubatse, ushaka urabamwo canke ugende. Wanabaza ati none ko binyuranije n'ijambo ry'Imana, bakavuga bati ukundi ko abakozi b'Imana bashimye kubikora. Mu idini umukozi w'Imana afise ijambo rinini gusumba Bibiliya, afise ijambo ry'intahava ku buryo nubwo Bibiliya yovuga ikiwe akavuga ikindi gica cumvikana ico avuze gusumba ico Bibiliya yavuze. Aha ni mu idini. Niho Imana muri Zaburi 150 itubwira ngo nimushimire Imana, nimushimire Imana hera hayo, muyishimire no mwitazanire ryayo, muvuga ivy'inkomezi yakoze, muyishimishe ivyitwa za matowazi, muyitambire, muvuze ingoma, mukoma amashi, muvuze agashako k'ingoma, imyironke n'ibiki. Bibiliya irabivuga, ariko mu idini bakagaruka bakavuga bati twebwe ntabwo tuzokoma amashi, nta nubwo tuzotamba, tuzoririmba duhagaze, tuzoririmba tumeze gutya. Wanababaza ati mwabisomye he? Ntaho. Nuko ishengero ryacu ryubatse. Iri ni dini riravuguruza Bibiliya. Haleluya. Iki nico bita idini. Idini ryama rifise ibintu ryashizeho, ariko kandi ishengero naryo ivyanditswe vyera niryo jambo rya nyuma. Bibiliya niryo jambo rya final. Ikintu cyose tukirabira mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, mu ishengero rya Kristo. Uvuga tego umupastor ategezwa gusigura yambaye costume, c'est bien. Muri Bibiliya biriyo? Nta biriyo. Nimba ta biriyo then Yesu n'impuzu y'igiciro, n'impuzu yo muri caguwa ntiyashobora kuyigurira, iyo muri caguwa gusa. None ntiyaducunguye bene data. Ubu nitwitwa abana b'Imana, ntibisaba ikoti, kandi ikoti zirahari. Ntibisaba karuvati, bisaba mpwemu w'Imana. Haleluya. Bisaba kuvuga ijambo ry'Imana, pano ivyo uhawe na costume cyangwa na karuvati. Bisaba ivyo uhawe n'ijambo ry'Imana, bisaba ivyo mpwema guhumekeyemo. Imana ishimwe cyane. Ivyanditswe vyera niryo jambo rya nyuma. Mbega ijambo ry'Imana rivuga iki kuri iki kintu? Ijambo ry'Imana rivuga iki kuri iyi ngingo? Ijambo ry'Imana rivuga iki hano hantu? Ibi nivyo dushira mu ngiro. N'umupastori igihe umubonye ariko arakora ikintu kinyuranye n'ijambo ry'Imana mu ishengero rya Kristo, ugomba guca utatera intambwe zawe ukaza ukamubwira ati pastor, ngira ijambo ry'Imana, ibi bintu wavuze sinemeranya navyo. Haleluya. Igihe mpagaze ngaha nkasigura ubutumwa, ukumva ibintu mvuze binyuranye n'ijambo ry'Imana, you are more than welcome kuza kubivuguruza ukoresheje ijambo ry'Imana. Apana ivyiyumviro vyawe, apana ivyo pastori wawe yakwigishije bitari no mu ijambo ry'Imana.
uzuzanye ijambo ry'Imana urahawe ikaze kubivuguruza, kuko ijambo ry'Imana Bibiliya nico kintu Yesu Kristo yadufitiye gifadika dufise ino munsi, nico kintu materiel dufise. Iyindi ngingo ku vy'agakiza mu idini bavuga ngo ijoro rirakoregwa, ijoro rirakoregwa. Aha ni mu idini, no kuvuga ngo barashobora ishengero dini. Aha ni mvuze ku idini ndavuga ku yandi madini. Ayandi madini babandi bavuga bati utegerezwa gukora ibikorwa byiza, n'ababwiye ivy'ababuddhiste n'abahindu bo barizera yuko iyo wapfuye utakoze neza Imana yabo bizera iraguha kandi karyo ko kuvukira mu wundi mwana kugira ngo wongere uze ukorere atrapage, wongere ukorera Imana. N'ubundi ni wongera gupfa utakoze neza kubera ko umubiri umuhero utaragera, uzongera ugaruka uvukire nko mu mpene canke mu nka, bagukama utanga amata, ukora ibikorwa byiza, utanga intabire, utanga amata, hanyuma munsi nyene wapfuye ugende mu ijuru. Imana bizera ikubwire iti waratanze amata, waratanze intabire, abantu barayimye barimbura, kubw'ivyo ja mu ijuru. Uko niko bavyizera. Ijuru ni ibikorwa wakoze. No mwishengero dini ijuru ni ibikorwa wakoze. Mwishengero dini barafise ivyanditswe bibishigikira. Hari canditswe kivuga ngo aho Yesu yari karabwira abigishwa biwe ababwira ngo ubwami bw'Imana mubona ngo no kuva kera abantu barabubandanira. Ababwira rero ati ubwami bw'Imana burabandanirwa kandi ababufashe babunyakurisha ubuhizi. Mu yandi majambo ugomba gukubitana amakike igifunsi kugeza ubu cakiye. Ariko duhereye hejuru turasanga iki canditswe kitariko kivuga ko ubwami bw'Imana bukoregwa, ahubwo Yesu ariko arabwira aba bantu bakiriye Kristo, aba bantu bari kumwe nawe ko bafise ikintu c'agaciro, naba Aburahamu bipfuje kubona, naba Dawidi bipfuje kubona. Haleluya. Yesu atangura ababwira ngo ndababwira ukuri, mu bavyawe n'umugore nta muntu n'umwe mwiza agororoka kungana na Yohana umubatizi, nta n'umwe. Ngo ariko mwebwe mwizeye jewe, mwebwe mwanyakiriye, muto muri mwebwe araruta Yohana. Haleluya. Mwumva ari kubanyakurisha ubuhizi kwa kundi ko kugwana n'amakike, ku buryo muto mu bakiriye Kristo arusha Yohana umubatizi. Ngo muto muri mwebwe ararusha Yohana. Ngo uhereye n'ababaye ngo imbere ya Yohana barabandanira kubona umunsi wanje, kumbona, barashaka kumbona kubera yuko bashaka kubona agakiza Imana yishimira. Ako nta wundi agatanga atari Yesu Kristo. Bari baragerageje ivyagezwe vyarabasheshe, bari baratanze ibimaze vyarabasheshe, ariko Imana irasezerana ngo nzobarungikira uwundi asa na Mose, uwe niwe azobashikana ku kugororoka kuzuye. Bari babayeho iminsi yose bavuga bati turashaka kubona uwo munsi. Mwibuke Yesu abajije abigishwa biwe ati mbega mwibaza ko ndinde? Baravuze bati bamwe bavuga uri Eliya, abandi uri Mose, abandi uri inde, abandi uri inde. Kubera yuko bari bafise ide yuko hari umuntu azoza, uwe ataje no gukora ivyo bajya abandi bakoze, uwe azoba aje gushitsa ivyananiye bajya bose. Ngo babayeho imbere ya Yohana bose barabubandaniye, ariko abashoboye guhishurirwa Yesu Kristo ngo bararutana ba Mose, bararutana ba Yohana, kuko bo
kuko abakiriye Kristo directement bitwa abana b'Imana, bitwa umugeni wa Kristo, n'abantu bakowe amaraso. Aha ni mu ishengero. Mu idini rero ijuru rirakorerwa, ariko hari umunyedini umwe yigeze kuza kuri Yesu, nawe yarazi neza ko ijuru rikorerwa. Araza afise confidence, arabaza Yesu ati, Yesu nkora iki kugira ngo ndagwe ubuzima budashira? Aramubwira ati, ntubiziga, wubahe so na nyoko, ntukagire izindi mana umbangikanya, ntukibazire ibishushanyo. Wa mutipe ibaza umuntu arinze aja kuri Yesu, yari yuzuye confidence, yari yuzuye kwiyemera, yari ko aratestinga arabe ko ivyo bamwigishije ko ariko na Yesu abivuga, kugira ngo abe hafise amahoro, avuga ati, aha rero ndindiriye kuja mu ijuru. Ivyagezwe ntubizi? Wa musore aramubwira ati, ivyo byose nabikubise umube, kuva nkiri umwana naravyitondeye, kuva mu bwana bwanje sinigeze nsenga igishushanyo, sinigeze nsambana, sinigeze nagiriza ibinyoma mugenzanje, namye nubaha abavyeyi, namye ndi umuntu w'intungane. Paulo waranabivuga ati, mu vy'ivyagezwe nta muntu numwe yogira icangaya. Paulo n'uyu musore bari babantu batangwa k'akarorero keza. Hari umuntu ashobora gutangwa k'akarorero keza ku buryo abantu bose bavuga bati, naka yaravyaye kabisa, naka yarareze, afise umwana mwiza, afise umwana w'indero, ujya mwana arakijijwe. Paulo n'uyu musore w'umufarisayo yari n'umutegetsi, bari mu bantu bakarorero mu byo kwizera ivyagizwe no kubigendera. Ariko mu kiyago bagiranye byarangiye uyu musore agiye avuga ati, ndabona ijuru ntivyoroshe. Abigishwa biwe nabo nyene baca baramukebukanye, baravuga, Mutama, nimburiya yashoboye gushitsa ivyagezwe byose, atashe yikoreye amaboko, yemejwe neza ko mu ijuru adahonyorayo, ninde rero azoja mu ijuru? Yesu yababwiye ijambo rimwe gusa. Yababwiye gute? Ngo ibidashobokera abantu bishobokera iki? Imana. Mu yandi majambo, ku mwana w'umuntu impossible, ariko ku Mana birashoboka. Kumbe kuja mu ijuru n'umwana w'umuntu ni nguvu z'umuntu? Oya, kuja mu ijuru ni iki? Ni nguvu z'Imana, kuko ni ibishoboye. Imana ishimwe cyane. Mwishengero ro natwe tuvuga duti, ijuru ni ngabire itangwa ku buntu biciye mu kwizera Yesu Kristo. Mwishengero rya Kristo nta narimwe, uhereye mwishengero ry'intumwa, nta narimwe bigeze bavuga bati, nimukore muzoragwa ijuru, nimukorera Imana, Imana izobaraga ijuru. Nta narimwe bigeze bavyigisha. Ibikorwa byanyu mukora bizobahesha ubuzima budashira. Nta narimwe. Ahubwo bigisha ati, nimuhindukire, mwihane, mwizere Yesu Kristo, umwe yapfa akazuka. Stefano nico yapfuye ariko aravuga. Bamuteye amabuye ariko ababwira ngo, umwe mwabamba mukica niwe agakiza kabonekeramo. Nimwamwizera muzokizwa, muzoronka ubuzima budashira. Ni ingabire itangwa ku buntu, no kumwizera n'ubuntu. Nta muntu avyuka ngo ngiye kwizera Yesu, ntibibaho. Nta muntu. Nico gituma hano dushobora kuvuga ubutumwa iminsi n'iminsi, ariko hakizera umwe canke babiri, kandi muvyumva mwese, muvyumva. Ariko kwizera Imana ni ingabire nayo nyene. Ubuntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera Kristo, navyo nyene ntivyavuye kuri twebwe. Kwizera Yesu nibiva kuri twebwe, ni ingabire y'Imana. Igihe Petero yatura ngo, uri Kristo umwana w'Imana nzima, Yesu yaciye amubwira ngo, ntuduze ipantaro ngo usobeke ngo ni wewe uvyibwiye. Ivyo nta mwana w'umuntu ashobora kuvyibwira ko jewe ndi umwana w'Imana, ndi Kristo. Ni mpwemu w'Imana biguhishuriye, ni igikorwa ca mpwemu yera. Imana ishimwe cyane. Nico gituma n'igihe twizera Yesu tukatura ngo ndakwakiriye nk'umwami no mukiza, ntabwo yari wewe,
kuko n'ubundi ntacu usumbya bajya abandi bataramwakira, ntacu usumbya ba bandi birirwa baratuka izina ry'Imana, ba bandi birirwa mu bubari, si uko batumva ubutumwa, bama babwumvise ariko isaha yabo ntiragera. Ubwo bushobozi isaha yawe itaragera wobukurahe? Ko Bibiliya ikonsidera umuntu wese akiri mu byaha atarahishurirwa Kristo nk'umuntu yapfuye. Umuntu yapfuye ga mwene data, uwo muhamagara kumva ntashobora kumva, uwo mubwira ngo ihane akumva ntashobora kwihana. Ikintu cyonyine ashobora nukunuka gusa. Nico gituma ibintu byonyene bajya abantu bakora n'ibintu bibashigikira mu kunuka nyene nk'abapfu. Usanga bariko batuka Imana, bagira ivyo bigombeye, amashengero ni nonsense, n'ama business, ivyo bintu vy'Imana ni ivy'abazungu, abasenga namwebwe mbona dusa mukora bya bindi nyene. Urumva ibikorwa nyene vyo kunuka nivyo bibagaragarako. Ariko twebwe iyo hageze kuhishurirwa Kristo, iyo hageze kuhishurirwa Kristo, utangura kumva uri urababwa. Narashimye cyane numvise umwene data yarondeye Efrema avuga ati ndiko ndarondera ishengero ryitwa Shofa. Si umushofa, sinzi ko ari umushofa, azana na za mufuleni, ndiko ndarondera ishengero ryitwa Shofa bambatize, nta kindi nkeneye, shaka kubatizwa. Urumva iki nico gikora mu muntu ariko amaze gutahura ijwi ry'Imana, hari ijwi ririko riramuhamagara muri we, aho umuntu avuga ati nta kindi nshaka, ndiko ndarondera ishengero kugira ngo mbatizwe, nta kindi, sishaka gukora mariage, sishaka gukora ibindi. Muzi ko hari abantu barondera ishengero batumye ko umugore ageze muri Malawi, muri Zambia, ntiyaca atangura gutonda. Icaka biri mu ishengero mw'idini, agakiza karaba kenshi rimwe kakongera kakagabanuka kakanatakara. Aha ni mu ishengero dini. Agakiza umuntu araza akavuga ati ewana nkiri mu gakiza kenshi kakiri kenshi. Ikindi gihe ukumva ewana ngo nsa n'uwa agakiza karagabanutse. Ikindi gihe ukumva ngo naranakavuyemwo. Hanyuma ikindi gihe akaryama akavyuka ngo ndagarutse mu gakiza. Agakiza kuri bo mw'idini hano ni ikintu winjira wisohokera, ugenda ugaruka, n'amava evye mu gakiza, n'amava evye mu gakiza. Ariko bene data, iki kintu dufitinisha, aka gakiza dufitinisha bene data, aka gakiza dufitinisha katwaye ubuzima bw'umwana w'Imana yahagurutse ku ntebe. Mwomenya abakakiriye ubwa mbere ingene bapfa bakazira, abagore, abana, abapapa bakagaburirwa intare zishonje, babwirwa gusa ati emera ko hevye ivyo bintu by'uyo mugabo yitwa Yesu duhite tukurekura. Akavuga ati nubundi ari ugupfa n'ugupfa, ndapfa mugabo Yesu sindamurekura. Urabona, ntabwo ari ibintu by'amava evye. Mw'ishengero tuvuga duti agakiza ni kamwe kuzurira mu bice bitatu kandi nakibihe bidashira. Ibi bice bitatu narabisobanuye, ni narakijijwe, ndiko ndakizwa, na nzokizwa. Aka gakiza iyo umuntu yakakiriye aba yakiriye agakiza kibihe bidashira, katazigera gakugwaho n'ikintu na kimwe. Haleluya. Icaha ntikigakuraho, urupfu ntirugikuraho, nta n'ikindi kintu na kimwe gikuraho aka gakiza, kubera yuko aka gakiza ni Kristo. Nico gituma nawe avuga ati ndusha ubushobozi ivyo bintu byose. Yesu arusha ubushobozi icaha. Nico gituma yaje, kubera ko twebwe muri twebwe ata bushobozi bwo kunesha icaha dufise. Yesu niwe yarinze kuva mu ijuru araza, kuko we afishe ubushobozi bwo kukinesha, hanyuma arakinesha akacaza mu buzima bwanje, akaba muri jewe. Niko gakiza. Alors nta caha camukurayo, nta rupfu rwamukurayo, nta nzara, nta vyago.
ariko kandi nitukakira kugira ngo dukore ibyo twigombeye. Twarabibonye, ubwa mbere turakizwa urupfu rw'ibihe bidashira, tugahabwa ubuzima budashira, hanyuma ari muri twebwe agaca atangura gukiza ibyiyumviro byacu, ingeso zacu. Ariho hahandi utangura kumva umengo kwambara deshire ntibikikubereye, ugatangura kwambara yishonye hose. Ikindi gihe ukumva umenga kwambara mini jipe ugenda urahenera abantu mu rushengero ntabwo bikikubereye. Si uko ubudakijijwe, bajya abantu bambara ama mini jipe si ukuvuga ngo ntibakijijwe, barakijijwe, ahubwo hari icyo Imana iri kirakora muri bo. Umunsi icyo kintu cyatanguye guseruka inyuma, muzobona batangura kuzimanura buke buke, bazishika naho zitegerezwa gushika, ibintu bigende birahinduka. Agakiza ko mu idini ko umuntu yakira Yesu no munsi agaca yambara ipantaro igeriyo, ishati igeriyo, kugira ngo atwereke ko yakijijwe. Ariko mezami ni process, ni processes. Kamere yacu ni kamere mbi cyane, ni kamere mbi cyane. Murabaza abahungu bakoze masturbation, tivyagutwaye igihe kingana iki kubiheba? Murabaza abantu banyoye itabi, tivyagutwaye igihe kingana iki kuriheba? Ntabwo wavuga ubu nyene ngo nciye ndabiheba, ngo ciye mpe bitabi. Utegerezwa kwikinga inyuma gato ukakwega umwotsi umwe. Niko bimeze, ni process kugeza tugeze kukuzura kuzuye. Kandi Kristo ari muri twebwe agenda arabikora buke buke. Kandi uko guhinduka kuba guhinduka kuri strong, apana kwa kundi ko kwishushanya ko kutubesha. Ejo hirya ejo za pantaro zivyibushe na zakore tugasanga wongeye kuzambura. Oya, Imana ishimwe. Nimba hari ikibazo murashobora kubaza, mumbaze ibibazo tureha, kugira ngo ntimumbaze ibyo ntashobora kwishura. Ariko kandi kuri bino ibijanye n'ishengero, ibijanye n'agakiza, murahawe ikaze kubaza. Hanyuma ibija gushoboka ko muri mfitiye inyishu ndaza kwishura nkoresheje ijambo ry'Imana gusa, kuko twavuze ko umucamanza mukuru ni Bibiliya. Murahawe ikaze. Yesu ashimwe. Mfise akabazo kamwe nshaka kubaza ku bijyanye n'agakiza. Ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, nanjye ntararonkera inyishu. Rero muvuze kuri nyuro nyigisho cyaje kigaruka, kandi muvuze ko agakiza ni ingabire turonka, nanjye navyemera. Ati kandi iyo ngabire uyironse nta kintu na kimwe ushobora kuyikwaka. Nibagiye kuri Yuda Iskariote ko yagendana na Yesu kandi akaba yarakiriye Yesu, ku buryo n'ubu uye mvyaye umwana nkamwita Yuda Iskariote, coba ari ikintu umengo nkoze ikintu gikomeye cyane. Mubivuga kwiki kijya kintu yakoze cyo kugura umwana w'Imana kandi yahura ni icyaha gisanzwe, tuzotangara duhuriye mu cyo. Yesu nashimwe. Haleluya. Yuda, reka mvuge ku mazina abiri. Yuda na Petero n'abantu babiri muri Bibiliya babonetse cyane. Niyo turiko turavuga abigishwa ba Yesu, aya mazina aravugwa cyane. Petero nk'umuntu akunda kuvuga, nk'umuntu adekona cyane, akora ibisanga, ahura n'ibisanga byinshi. Yuda nk'umuntu ari very serious, ari seriye, adashaka gusesagura ubutunzi bwa community, bwa bwishirahamwe, ariko kandi yagurishije n'umwana w'Imana. Yesu yarabivuze ati, ariko arasenga
yaravuze ngo mubo data yampaye nta numwe yamvuye mu biganza kiretse uwabivukiye nyene wavukiye gupfa rubi. Tugende kuri aba bantu babiri. Yuda na Petero n'abantu babiri batwigisha inyigisho ikomeye cyane. Iyo umuntu afise agakiza k'Imana n'umuntu adafise agakiza k'Imana, muti gute? Turabona Yuda, Yesu bariko barasangira akavuga ati umwe muri mwebwe ahava angura, nta kindi arenza. Ariko yaravuze ati haragowe uja kubikora, icari kumubera ciza nuko atari kuvuka. Mu yandi majambo, kuba yaravutse ategerezwa kungura, icari kumubera ciza nuko atari kuvuka. Kuko kuva yaravutse ntashobora kureka kungura, kuko ni imwe muri misiyo zamuzanye hano ku isi. Ariko rero tuje tugenda kuri Petero nawe. Yesu aravuga ngo Petero, Satani ariko arakugerageza, yagusavye ngo akugerageze, akinisha ukwizera kwawe, akinisha umutima wawe. Ariko nagize gute? Nagusengeye. Murumvira itandukaniro. Yuda ntibamusengeye, ariko Petero bamusengeye. Kandi bose murabe bakora ibintu byakwa gusa. Yuda kiretse ko yamugurishije, tubona agira umubabaro muri we. Nibikinkoze, ndagowe, narinzi ko aja kubakubita, ariko baramutwaye kabisa. Urabona? Ariko kandi Petero nawe nyene tubona avuga ati jewe ndagukurikira, ndagwana. Akagenda araca mu kinwabi kugeza bamubajije ati we kumenga murasa, kumenga muvuga kumwe. Avuze ati ishwida, uyo muntu ntawe nzi. Niki Yesu ariko aravuga kugira ngo Satani agerageze kumukinisha, akinisha, atangure gukekeranya ati mbega ko vyashise agakiza nakazwe. Ariko curaba, Yesu yabimenye kare ko hari ico Satani ariko arakora ku buzima bwa Petero. Nico gituma avuga ngo nagusengeye. Yesu nono munsi aracadusengera mu byo ducamwo byose. Ariko mubatahamagaye, mubatatoranije, mubatamwizeye, nyene umupfu none wamurata umwanya wo kumusengera gute? Umupfu n'umupfu, nimba arico yavukiye nico yavukiye. Yavuze neza ngo reka abapfu bahambe bene wabo, abapfu nyere bahamba bene wabo. Nuko Yuda rero nta cemezo na kimwe kitwereka yuko yari yaravutse ubwa kabiri, kiretse ko imirongo myinshi itwereka yuko ahubwo yari yavukiye kugira ngo azogurisha umwana w'Imana. Nisho yari yavukiye. Histoire, abo muri histoire baravuga yuko Yuda burya ntari mu bantu Yesu yahamagaye. Narigeze gukurikirana documentaire yo kuri Yuda gusa. Baravuga bati Yuda, abandi bigishwa Yesu yagenda avuga ngo nkurikira bakamukurikira, ariko Yuda uwe yari yaratwaye kandidatire mu bigishwa ba Yohana aranka, kuko Yohana nawe murabizi yari image ya Yesu Kristo, yari shusho ya Yesu Kristo. Yohana aranka aravuga ati wewe diri yawe ntiraza. Anyuma Yesu amaze kuza, Yuda abaratarukiye yo gutanga kandidatire. Yesu ntiyatevye no kumwakira ati kandidatire yawe iremewe. Ariko muravyumva, muri Kristo Yesu ntitwijana, ntidutwara kandidatire, ahubwo araduhamagara tukaza mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nosa afise ikibazo hariya. Yesu ashimwe. Ikibazo cy'iwanze
ni nkoresha hirya mwanditse hajya nabakurikiranye cyane rwose handitse ishengero dini na ishengero rya Kristo ariko mu gihe mwako murasigura aho mwavuga ngo idini mwadusigura idini mukasha mudusigurira na n'ishengero yasinzi rero ko kaya gashengero ka kidini nakajya n'ishengero rya Kristo kijya kintu Kristo imwigeze mukegera mugisigura ya mwasigura idini mukasha musigura ishengero ariko kaya kantu Kristo ntako mwasigura. Ishengero rya Kristo navuze nakoresheje ishengero rya Kristo kubera yuko Kristo azi ishengero rimwe gusa. Kristo ntazi amashengero menshi, nta bwoko bw'amashengero menshi Kristo azi ishengero rimwe ari we mugeni wiwe. Niyagaruka gutora azotora umugeni wiwe. Igituma nagise ishengero dini ni dini kubera yuko byashize ku bishima ryango by'iyi nyubakwa basengeramwo ngo eglise canke ngo ishengero naka bagaca bumva ko bari mu ishengero ariko ivyo bizera ibikorwa byabo umwifato n'uwidini. Nico gituma no batazirani ishengero dini ariko bitandukanye n'ishengero rya Kristo. Nagiro ndabigarukako aho usanga mwidini habaye imico no mwishengero dini ugasanga imico nyene ni kujya nyene yo mwidini aho usanga agakiza gakoregwa mwidini no mwishengero dini nyene kagakoregwa nubwo bavuga Yesu nubwo bavuga Kristo ariko nubundi wo Yesu natanga agakiza ahubwo bisaba ko umuntu kwabirira kuya agakiza akabirinda ugumba gakora ariko mwishengero rya Kristo niwe yaje abirinda ugumba kugira ngo jewe nawe turonka agakiza ku buntu. Rero murumva ko bitandukanye cyane. Yasinzi ko nabisobanuye neza. Ibibazo murakoze cyane. Tumaze iminsi tubona mu miryango y'abarundi bari ngaha South Africa surtout nk'abantu baza ari abantu bakijijwe canke bahoze basenga ariko bageze muri ano mahanga bikabagora kwitahura bakanabaza n'ibibazo novuga batoshoboye no kubaza. Mbega nk'uko mwariko murasigurira abantu mwoshobora kubasigurira neza yuko shofa ari ishengero rya Kristo canke ni dini kugira ngo bamenye bati jewe ndi mu idini rya kanaka canke ndi mu ishengero rya Kristo. Uko umaze kubona umuntu avuga ngo nk'akajya kantu uca wumva kabisa yuko akeneye gukurugutugwa. Murakoze. shofa abantu bakoze membership barabibasobanuriye. Rino shengero ryacu twemera Bibiliya, isezerano rya kera n'isezerano rishasha byose turavyemera. Twemera ko isezerano rya kera cyari gitutu c'ivyagira bishikire mu isezerano rishasha. No kuvuga isezerano rya kera ryose rivuga Kristo, rivuga gakiza, rivuga ubuntu, ari byo bishikira mu isezerano rishasha. Rero nta wundi mutegekere dufise, ntabwo tubwira abantu ngo ibindi tuvyemera mu ishengero ryacu ngo ibiri kiretse ivyo Bibiliya nyene itemera nivyo tutemera. Ivyo Bibiliya yemera turavyemera, ivyo Bibiliya itemera ntituvyemera. Ariko ivyo abandi bantu batemera mu mashengero tutazi yo babikuye, twe natwe turabaraba tugatangara ntituzi yo babikuye. Rero twebwe turi ishengero rya Kristo kuko twemera Bibiliya, kandi Bibiliya ni Kristo ubwiwe, niwe jambo, niwe muntu dutegerezwa kugirako, niwe tugirako.
nimba Kristo ari we yatanguza ishengero akavuga ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazobasha kuribomora, reka ishengero ryubakwe kuri urwo rutare ariko guhishurirwa Kristo. Reka rireke kubakwa ku mugwi w'abantu ngo baricaye ngo bariyumvira ngo baca babona ngo Imana niboyitambira ngo baca babona ngo amashengero ngo ayandi ngo n'abanyavyani twobagendera ngo nitwobabwira ubutumwa ngo baca babona ngo ibi nibi. Wow, Kristo atubwira ngo nitwaramutse abaturamutsa tuzoba turi n'impera nki. Mbega abafarisayo siko bagira? Twubakiye ku ijambo ry'Imana, sindabikekeranya ko turi shengero rya Kristo. Murakoze. Bwana Yesu asifiwe. Sinashobora gukoresha igiswahili kugira ngo ntahure neza. Uravuga igiswahili, Mama Dylan aransobanurira. So ndani yangu iko hivi, mimi nataka kuulizia kuhusu muonekano wa mtu, maybe kuvaa ama yani niseme kwamba imyifato y'umuntu wose, imyifato y'umuntu uko abayeho yasanzwe abaye ndetse uko abayeho biri mu idini cyangwa biri mu ikanisa. Two kwifata abari mu idini bo kwifata gute cyangwa abari mu ishengero bo kwifata gute kugira ngo biboneke neza, menye ndambaye kumba ndi mu idini cyangwa ndambaye kumba muhagaze mu ikanisa. Urumva kuko benshi birakunda kuduta hasi bitumwe nuko turashobora kuba twiyambariye ibisanzwe bakatubwira muti we nubwo uja gusenga nta mana ufite, bitumwe nuko umeze cyangwa nuko uteye. Urumva abandi bakavuga tere ko wambaye nkuko kuko uri wamaze kukivugaho, wavuze gatoyi ngo urashobora kwambara ipantaro nini cyangwa ishati nini bikaboneka ko menga no wakiyaga kiza, kumbe mu mutima atari ukugomba kuzuga bajya abantu ubugomvye kugirane kwereka. Je nashaka kumenya rero hazo wambaye nkenuko, wambaye nkuko buri mu idini, wambaye nkuko buri mu idini. Ndiye cyari kibazo canje. Mugize neza. Reka twifashishe ijambo ry'Imana. Abi Filipi igice cya 3 duhere ku murongo wa mbere. Ibisigaye bene data munezererwe mu mwami wacu. Kubandikira bene ivyo nikundambira kandi namwe kurabaremesha. Mwirinde zambwa, mwirinde za nkozi z'ibibi, mwirinde bamwe bikebagura. Ashatse kuvuga kwikebagura cari kimenyetso cyo kugira ngo uboneke inyuma nyene kwimishishagu, babone uyu muntu ntasenze nararenze mu gusenga, ni kimenyetso c'inyuma. Paulo abisimbwa, mwirinde zambwa, mwirinde bamwe bikebagura, kuko tweho turabakebwe dusenga Imana mu buryo bwa mpwemu tukirata Kristo Yesu, nitwishimire ivy'umubiri. Nta kindi twishimira ivy'umubiri. Naho jewe no kwishimira ivy'umubiri, hogira uwundi wese yo kwishimira ivy'umubiri no murusha. Aha rero Paulo aca atangura kwerekana ivyo yohiganisha n'abandi, harimo ibi vy'inyambaro, harimo vyo gukebwa, muonekano. Naona cha kwanza anaenda aravuga ngo ku murongo wa 5 ngo nakebwe ku munsi ugira 8. Gukebwa cari kimenyetso sindamushiga kiboneka ku Myisirayeli. Nibaza yuko niyo baba bari gupisa mu bandi bagabo, hari ukuntu nyene tugira akantu k'ubwenge tukinyegeza, ariko Myisirayeli
ashobora kuba yagenda ahantu bose bakamubona, kuko yari imwe mu ma proud birata kuba yarakebwe. Haleluya. Kuba yarakebwe byari ibintu umwisirayeli yirata, atategwa isoni, ahubwo yavuga ati iyi ni distinction, intandukanye nabo mu yandi mahanga. Ubwo rero yavuga ati nakebwe ku munsi ugira 8. Nduwo mu bwoko bwa Isirayeli, nduwo mu muryango w'ababenyamini. Mu baheburayo ndumuheburayo, kuvyo kwishimira ivyagezwe ndumufarisayo, kuvyishaka naho imishengero, kuvyo kugoroka kuzanye n'ivyagezwe ntabo wabonye ivyo nta wabonye icangaya. Ariko rero mu kurangiza aca avuga ku murongo w'indwi ngo ariko ivyamhora bimbera inyungu kera, ubu byose byambereye ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere byose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye cyo kumenya Kristo umwami wanje. Bisobanura ngo uko tugaragara inyuma naho twogaragara neza gute nitworusha uko abafarisayo bagaragara. Abafarisayo bari abantu bari clean n'inyuma. Nimba Paulo avuze ngo nari umufarisayo, ashatse kwerekana ati jewe nari umuntu nandavye, wacu uvuga ati uyu muntu yuzuye mpwemu yera, yuzuye ubushobozi bw'Imana, uyu muntu n'umugororotsi. Ariko mu nyuma maze guhishurirwa Yesu Kristo, nasanze ibi byose ari ubusa, kuko hari kibirengeye ari cyo kumenya Kristo Yesu. Hanyuma uyu Kristo ageze muri twebwe rero, icambera duha ni freedom. Ni freedom. Aka kantu mukongere ko ku idini. Mu idini ni mugasho, ni mu mpimba. Barakubwira neza yuko mu Mana atamwidegemvye uriyo, atanu umunezero uriyo. Bama babivuze ndababeshega bene data. Nimora muvyumva ko bavuga bati mu Mana nta munezero ubayo, nta n'umwidegemvye ubayo. Ariko Yesu yaje kubohora ababoshwe, yaje ngo turonke ubuzima tuburonke busagutse, yaje ngo tuba bidegemvye, yaje gutanga umwidegemvyo. Umuntu aba mu mwidegemvyo. Hanyuma rero kubw'icubahiro c'Imana urafise uko ushaka kugaragara. Kubw'icubahiro c'Imana si ngombwa ngo tube kumwe, si ngombwa ngo wambare uko nambaye, si ngombwa ngo mboneke nk'uko uwundi abonetse, no. Ariko jewe mu bwami bw'Imana ko turi ngingo, urugingo umwe nimba ari ukuboko, ntashobora kuvuga ngo akore nk'ivy'amaguru akora. Ukuboko reka gukora ivy'ukuboko, ukuguru gukora ivy'ukuguru, amaso akora ivy'amaso, amavi akora ivy'amavi nyene, uko nyene bimeze. Icinyambaro rero nico no kivuga ko mu bwami bw'Imana nta nyambaro ziriyo. Mu bwami bw'Imana nta nyambaro ziriyo, ahubwo umwe wese yiha discipline. Mbega kubw'icubahiro c'Imana ndashaka guhimbaza Imana gute mu nyambaro yanje, si mu nyambaro gusa. Mbega ndi guhimbaza Imana ndi kuririmba, ndashaka guhimbaza Imana gute mu ijwi ryanje, ndashaka guhimbaza Imana gute mu gukoma amashi kwanje, mbega ndashaka guhimbaza Imana gute muri muzike mvuza, mwishikanwa ryanje ntanga no mu kazi kanje ka misi yose, ndashaka guhimbaza Imana gute mu mvugo zanje, ndashaka kuhimbaza Imana gute. Iyi rero ni discipline y'umwe wese. Ni wabona ko kuye guhimbaza Imana ugenda gusa, nta ngorane twe nitwo gucira urubanza, kuko nituri Imana ngo tumenye ibiri mu mutima wawe. Nimba Imana yakubwiye ngo genda gusa, twe turi bande ngo tubiguharirize? Turi bande ngo tubiguharirize? Ariko kandi mbega uku kuntu ugaragara biriko bivuga ubutumwa, biriko bizana abandi kuri Kristo, Imana iriko irahabwa icubahiro. Nico dukwiye kwama twibaza n'igihe uvuye muhira wambaye, igihe uri kuratambuka, iri urayaga n'abagenzi, wame wibaza uti mbega uku kuntu ndiko ndagaragara biri kuvuga ubutumwa, biri guha icubahiro Imana? Nuko si mu nyambaro gusa, ni mu bikorwa byose dukora vya misi yose. Nuko duhagarara ku nyambaro gusa, ariko ibindi tukavyirengagiza.
ariko Imana yadushize hano ku isi nk'aba ambasaderi b'ijuru kugira ngo duserukire abana ubwami bw'Imana hano ku isi mu bice byose bigize inosi no muri politiki tugomba kubayo nk'abana b'Imana no muri politiki muri leta tugatwara igihugu hanyuma tukazana wa mutima wa Yesu Kristo wo kwicisha bugufi ukaba umuperezida yicishije bugufi nk'uko Kristo yaraciye bugufi. Ariko none no mu rushengero uzoba ufise intebe zigerekeranye zigera ino wicaye n'imbere amakoti nayo yuzuye inyenyeri n'ibiki n'amakaruvati bibiri utashobora kuyitwaza bayigutwaza uriko urashigikira uriko uragaragaza Kristo gute mu gihe Kristo we n'icicaro c'imbere atigeze agihabwa iryo koti ko atigeze arironka hani imbere ukabwira abandi bantu basigaye hariya ngo mwebwe muri abanyabyaha iki ni kibanza cera ngo nahera hahera nije nkwiye kuhicara jewe ngororotse gusumba abandi na costume intebe yanje itegerezwa gusumbiza abandi gato itegerezwa kubiri kwimido n'amadiva n'amakuse byose nkicara nyene nkaba comfortable hategerezwa kuba umuntu anterurira isakoshi n'ibiki ni vyiza ko ibi byose tubivuga ko kuko iyo ni mico y'idini muri Matayo 23 Yesu yararibyukinze abafarisayo ababwira ngo muragowe mw'abafarisayo mwe n'abanyabwenge b'ivyanditswe kuko mukunda ivyicaro vy'imbere mukunda ko abantu bababwira ngo mwaramutse pasito mwaramutse mwarimu mwaramutse naka ibibanza by'abakozi b'Imana imbere no mu manza ngo mu minsi mikuru ngo intebe z'abakozi b'Imana ngabo n'amakostime n'amabege ibiki n'ibiki ngabo bashajije baberewe yego si bibi kubegwa ariko ngo muragowe kuko mumeze nk'igikombe cogeje inyuma ariko indani bakivomishemwo uravye iki gikombe inyuma abona kiyagayaga gisa neza cyane ariko ngo indani giteye iseseme je nakuriye mu idini ndabisobanukiwe ndabizi yo hageze amatora y'umurongozi intambara twagwana mu rushengero ndabiza amapropaganda ingene yakora ibi ni ibintu mfitiye experience nzi abantu twakuranye barabizi murabiza amabifu yabaha abantu bahakwa kurasana kubera iki cubahiro cahaba iyi ntebe ya hano Yesu nimba atigeze yicara wowe uri special gusumba Kristo Imana bahezagire nimba atariho usigaranye ikibazo turashobora kurangiza twihute kugira ngo turangize. So Gina ashaka kubaza ikibazo kivuga ati mwavuze ko hari abantu bafise agakiza kandi atakintu na kimwe coshobora kubaka ku gakiza. So hari n'abandi bavutse afite nka Yuda none abo bavutse nka Yuda bokora iki kugira ngo nabo bakire agakiza canke nabo barindiye wa musi w'urubanza kugira ngo bazohanwe nka Yuda? Inyisho niyo nyene mu bisanzwe Bibiliya mu banyefeso igice cya 2 atangura avuga ngo hamwe twari tugipfuye twishwe n'ivyaha byacu. No kuvuga umuntu wese hano ku isi avutse n'umwana avutse uyu munsi imbere y'inyonga z'Imana aboneka nk'umuntu yapfuye. Siko none aboneka nk'umupfu. Umuntu atagira Kristo muri we ni umupfu. Alors kugira ngo ube muzima nuko Kristo aza akakuzura. Ngo yatugiranye bazima nawe. Ngo yaratuzuye mu bapfuye. Haleluya. Twese tuhora tubiririmba ngo Yesu niwe yatugize bazima. Siko none niwe yatugize bazima. Kumba umuntu ntiyigira muzima. Umupfu yo kwigira muzima gamutaba. Nashobora kwigira muzima bisaba hagira umuntu amugira muzima. Alors jewe no munsi sinkekeranya ko Yesu yangize muzima ariko kandi sinkekeranya ko hari abandi ataragira bazima bataraba bazima. Bazogirwa bazima ejo canke hirya yejo canke umurihero uzorinda ugera batagizwe bazima. Si jewe ntanga agakiza ni Kristo agatanga kandi igikorwa ciwe kiragororotse kiratunganye. Mana ishimwe.